l'alinéa numéro 3, nous avons dit ici que tous les médias ont le droit d'accéder aux sources d'informations et de se procurer les informations de sources diverses en vertu de la loi. Parce qu'on n'a pas eu un consensus par rapport à un article que j'avais proposé pour qu'il soit intégré dans la nouvelle loi sur la presse. Et enfin, on n'a pas eu de consensus. Mais je ne suis pas fâché contre tous les membres du groupe parce qu'il y en a que trop. Dans le secteur des médias, légalement reconnu par le CNC avec l'approbation de son employé. Ici, ce qu'on a modifié, on a dit que le journaliste professionnel est légalement reconnu par le CNC. C'est ce qu'on a ajouté avec l'approbation de son employé. Et de l'activité principale consiste à collecter, traiter. Alors, il y a relatif à la définition d'une agence de presse, on a trouvé qu'il n'y a rien à changer. Aba ni bamwe mu baserukira ibinyamakuru bikorera mu Burundi kandi vyemewe. Aha rero hakaba hari haheze iminsi 4 bari mu nama yo kurabira hamwe ingene bohinyanyura amategeko abagenga. Aniseti niyo nkuru umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru, akaba rero yahavuye aha ikiganiro amenyesha amakuru aho yashikirije igituma batunganije iyi nama ku baserukira ibimenyesha amakuru bose bakorera mu Burundi kandi bemewe n'amategeko. Aniseti niyo nkuru. Intumbero nyamukuru y'ibikorwa bimaze iminsi 4 bikorerwa muri hoteli yitwa Royal Palace yari yo gusaba abamenyesha amakuru n'abagira bimwe bitireresi yuko boza bagatanga ivyumviro bijanye n'ihindurwa y'itegeko riraba ibimenyesha amakuru, amaradiyo, amateleviziyo, amareresi. Iryo tegeko tukaba twarabishize muri programa y'ubushikiranganje buraba ibinyamakuru n'amaradiyo n'amateleviziyo yuko gushika mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uza iryo tegeko rizoba byahindutse uko hariho bimwe twasanze bitajanye n'ibihe bya none. Hariho nk'ubuhinga bwa none abantu baguma bandika bacisha ku binyamakuru ngurukana bumenyi usanga yatategeko ribagenga. Hariho n'abafise amaradiyo ari usanga ari mu makomine cyangwa mu maprovince yayo bita mu gifaransa les radios communautaires, ugasanga nayo nyene nta tegeko riyagenga. Ibyo byose twagomba yuko tubishiramwo kugira ngo iri tegeko rigenga ibinyamakuru, amaradiyo, amateleviziyo, amareresi rifate ivyo bintu byose ribishiremwo kugira ngo ari ubutegetsi canke rwa rwego rwitwa CNC ruronke aho rufatira, haba ari kubemerera canke guhana aboba bagize amakosa. Ubwo rero tukabona yuko abamenyesha makuru bari bahari bagize igikorwa gikomeye cyane, batazi ivyumviro bikomeye cyane, ariko ico ko nicaheze tuzokibandanya kugira ngo igikorwa kizosohoka mu nyuma, igitabo kizoba kirimo iryo tegeko kizosohoka mu nyuma kizobe kirimo amategeko avuye mu bamenyesha makuru bonyene, atavuye mu bategetsi gusa. Bega mubona leta hari ikizohungukira canke abamenyesha amakuru nyene mubona hari ikinini kizoba kijya akarusho nakahe uravye ku itegeko ryaho? Akarusho ni keshi nemeje kuvuga mu kanya. Hariho ibinyamakuru vyitwa yuko vyandika bicishije ku mbuga ngurukana bumenyi, ugasanga nta tegeko rihari ryo kubahana mu gihe bagize amakosa. Ubwo rero leta yahizohungukira no gushiramwo urutonde novuga ku gushira ku murongo abamenyesha makuru bose, baba abaca ku buhinga twari tusanzwe tuzi bw'amaradiyo n'amateleviziyo tuzi, canke baba abo bantu bacisha ku mbuga ngurukana bumenyi. N'ikindi naco abamenyesha makuru bahungukira nuko bamwe bari basanzwe bidoga bavuga ngo iritegeko niri ngo ingingi niri ngo iri muri iritegeko ngo iraduhotora.
none tubasaba abamenyesha makuru bo nyene yuko bogiyumvira ko bakavuga bati iyi ngingo iraduhotora nivemwo abanyamakuru babungutse natwe muri leta tukagira tuti mukarikuramwo none mubona tuzobahana gute mu gihe mwagize amakosa tukumvikana twese tugashira mu itegeko rigenga amaradiyo bimenyesha makuru vyose n'amateleviziyo n'amarere tugashiramwo itegeko twumvikanye none wewe ubona ugize amakosa uhanwa gute none leta nayo ihombiki canke yunguka iki mu gihe iri tegeko ryovamwo ivyo vyose tukavyumvikana ko tugaheza tugasohora ikintu kimeze neza none twovuga ko intambwe yo kubaza abo vyega isa niyaheze intambwe izokurikirwa izobigira intambwe izokurikira arizoba ari yo gufata ibi vyiyumviro twarose mu nama heruka nibi vyiyumviro turose uno munsi hanyuma tubishire hamwe turabe yuko bikwiye ariko tubonye bidakwiye tuzosubira duhamagare tuti yamara hari ibintu tutumvikanye ko nimuze musubire mutange ivyiyumviro kugeza turonse ingingo zija muri iyo tegeko twese twumvikanye ko hanyuma tubone kurirungika mu bushikanganje bujejwe ubutungane nabwo burabe neza yuko twakwirikije mu kuryandika ubuhinga bujanye n'amategeko ariko tukaba twibaza yuko mu gihe tuzotwa vyumvikanye ko ari bushikiranganje bujejwe ibimenyesha makuru n'amaradiyo niki tukaba twumvikanye nabo vyega tukibaza ko atangorane ko leta nimwe tuzoca tushiraho itegeko ribereye ritunganiriza abamenyesha makuru bose n'abarundi bose kandi na leta ikahungukira murakoze bimwe mu binyamakuru bikorera ku buhinga ngurukanabumenyi bitazohava vyemera kwiyandikisha muri sense ngo bimenyekane ubwo ntubona ko bizohava biba intambamyi ikomeye birashoboka yuko batiyandikisha ariko hariho ico bita amakonvansiyo no kuvuga ukumvikana kw'ibihugu ubu muri ibi bihe umuntu arashobora kuba ari muri leta zunze ubumwe za Amerika agatanga amakuru mu Kirundi akumvirizwa n'abarundi arashobora kuba ari muri Australia akandika mu Kirundi akavuga mu Kirundi akumvirizwa n'abarundi ivyo birashoboka ariko aho biriko biraja muri ibi bihe nuko haba ukumvikana kw'ibihugu mu gihe umuntu ari mu gihugu runaka ariko aracyoza igihugu kindi hakabaho itegeko rishobora kumushikira nawe nyine agahano ivyo rero ni intambwe izokurikira mugabo igikuru hinge tubanze turabe ibinyamakuru bikorera ngaha ivyo dushobora gushikira ibindi navyo tuzobizoca izoca intambwe ariko nawe nyine irahari kandi izogenda neza. Et je crois que c'est intéressant à différents titres que tous ceux qui étaient là ont vu à quel point c'est intéressant, peut-être des idées sur des challenges qu'il y a à relever en dehors du simple cadre légal. Nous nous félicitons de la qualité de la participation. yaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO muri iyo nama ishyirahamwe mbere ryafashije kugira ngo iyo nama itunganywe neza ashikiriza ko ibyiyumviro byose byashikirijwe muri iyo nama ari byiza arashima kandi ingene iyo nama yo guhanahana ibyiyumviro ku mategeko atomoye yoranga umwuga w'abamenyeshamakuru yari itunganijwe avuga ati ibikorwa ishyirahamwe UNESCO rishigikira biba ari ibikorwa byatowe mu nama nshingamateka ati bigaheza bigashyirwa mu ngiro n'ibihugu bitandukanye avuga kandi ati ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO ribandanya gutera intege Uburundi muri bino bikorwa ikoresheje ubuhinga ati izokorana n'abahinga batowe mu bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru kugira ngo bazorabire hamwe ibizoja mu bikorwa bizokurikira kugira ngo bubahirize ikirangaminsi cy'ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru. Mukamenya rero yuko amategeko agenga abamenyesha amakuru agira yongere ahinduke ku nshuro igira 8.